Okay, banzura musaba. Namusaba dukurikirana kwanza. Amahoro cyane. Izina ni rya nyene Iteka Layla Light muri this week status. Okay, banzura musaba. Namusaba dukurikirana kwanza. Amahoro cyane. Izina ni rya nyene Iteka Layla Light muri this week status. Nanje ni Patrick Sage. Reka tubane muri iki kiganiro kuri Fresh TV mwebwe abakunzi ba Fresh TV. Ni sawa. Nkuko turamenyesha nkuko twama twabibashikirije tuba turiko turaraba udustati twagiye turatwika indwi yose nyene tuntu twahitinze nyene kaja ukaraje tuvuga ati haha yo. Reka tutagore naka. Yes. Of course, ni gospel. Akana kabonye ku mastati naho natandukanye. Nagenda kwibutse kuyu bamwita Ndekabasha. Nathanaye basi numbaze wana ariko yaririmbye muri ya ndirimbo bamuzi mu ndirimbo za indirimbo yamenyekanye mu gospel yitwa Mweneta. Jewe nazikurikirana ari kuri stati sinagiye kumuraba muri Nigeria ngo ndamubatse ko yindi ndirimbo waririmbye muri ya gutekana wapi nakagene murakabura ko karimbo niko katwugururiye ama stati yo muri no misi ego hama turebe ututwana twatwise kata barege Nukura kakana ubega yakana kawe. Yangerageje kuraba ingene umeze akakana nukuri. Ubwo baze barabe neza katariho akapena nawe munarakatsu. Ndakaronde batumenya abako ina kazungu. Ukaburi kiko. Reka dituja kandi tutararaba bana turaba akakana kandi akakana nako nakabonye ku mastati akana shaka ariko yabonye karaja kariho karaja se wagasohotse rero Nyambari ayayu Actually iduzenya arudustati nyimsenga twigisha paka dushizemo nyene ubona ko hari ga utuntu tukwigisha nk'ubu wana nk'umwana ataka kumenya ntazi no kuvuga ntagatswe I love you mukamumenyereza kuvuga ko akunda kandi se wakagenda museze yuko yanakanya magakano kana nakabire abandi bana bashawarira bamukurikira ariko urabona abana muri Afrika gusa ni umuvyi akiyagendane sino mbagiye mbwira ayayu akacaje ni ayayu Nyambari ayayu mukaburi kiko urabona reka tubanze tuje kunuzenya ku amafoto nayo nk'ubu hari ifoto yatwitse cyane nakumenyesha iyi foto y'umukuru w'igihugu president yikoreye wa muntu hewe ibintu ko bikaze si president wenyine urabona ko na madamu we yari yikoreye manzureke ibisibira ibyo ari byo byose ibyo bariko baragira byose mugabo ico bashatse kutwereka canke igicapu kura ngaho wewe kwikorera niyo mishatse aya mugandi yikorera umuvuga nguyu oya uyo wompenura kandi rukuri kwibara urabona ko ari igicapu ciza abakobwa rero bifyinisha mwabantu mwe abakobwa ntibafyina turakora
Urebe ugira uje ngaho badefande kandi hariho ibifyinate ngaho ibaza ko tutabana n'abahungu b'ifyinate bariho kandi Okay, tukiri ku mafoto ku tuntu rero bagiye barandika ku ma Facebook dutandukanye. Rabonzenya na Manzura ke ndakabonye ku ma Facebook aravuze ngo niba abona abakobwa babiri bavukana bari kumwe ujya mugufi niwe mukuru. Irora ko kwako. Nigo cyenda ari umukobwa na mukobwa tuvuka. Gusa kaje karankora ko nawe nge nahari yumve. Kariwe mugufi. Kariwe mugufi vuga muri kiko. Okay, tubandanya nakandi ko kuri Facebook tumushimire ninde yakanditse Shazel. Ni Shazel. Witwa Shazel. Big up sana Shazel. Mugari hakandi kahitinze k'abanyeshuri kaba ngo nyiri ku ishuri nta kintu cambabaza kujya munsi baje kutwirukana kubera minerval ukuru nabandi ko ndatekera utwanje nitahira ukaza wumva umwigisha ati wowe nutahe so wawe twaravuganye iki umuntu wese yaciye ku ishuri kiramufata kubera hageze kwirukana weminga nitumbura urabona icyo bidakonje inattente Ofete jeda tahije intwari twiganye nabonye nibayira iyi video badoca bibwira kantu wapanze ibintu byose ukazibona directrice agacaza ngo ntimutahe ngo twisubiye uba wamaze gupanga mu bisanzwe kubera mwere bataba bazi kuza gutaha uba wapanze ni YouTube abavyeyi mu byumba ko abana bagira iminyuro myinshi basanzwe babize no bo ntibize bo ntibaciye mu ijuru bazakata abacimvye abagiye ninde yakanditse tumushimire cyane Mahuba yagira maabe ni Mahuba cyangwa Mahuba numbaze tukiri mu by'ishuri nyine hakaitso ritehe banyeshuri kamwe ka diplome n'icapati diplome rumba kabitekeza icapati ibi ni bimwe byerekana ko amashuri agenda aratanze mu mitwe y'abantu tube serious n'ishuri bene da cumbarira we imyaka 10 ningaho ba warize bakaguha diplome d'humanité niyo waduye ibirimo ndayishize uheza urumva wagiye diplome d'humanité diplome d'humanité itekeye icapati c'est quoi ça oya iyi ni kandi umuntu yayifoto yavuze ngo ari we yaraheje kukijya yeje ukigeze yabona ifotore abone ko ni hatari ku bintu tubanze tureke amafoto gato amafoto imbere yuko tuyareka tubanze tuje kunuze kuri iyi bajaje kuri iya bajaje burabona muri no minsi ino ndwi haravutswe cyane ibintu bijanye nuko babujije amabajaje mugani bayabujije pour du bon bavuze hariho aho zitarekuriwe kuja rero hari umuntu ngabaje berekana ifoto yayikubise mwikamyo ati jewe ndayidukanye mwabantu mweje muri kino gisagara ndabona ati je ndatekeye ndayishize mu mitsigo yarayidukanye sinzi yarayijanye icenda juriyo muri nze mucango yari uko ndayiboniye yari duzi mwaro mwaro hayaza cawe zari duzi mwaro kubera gutora imwaro zari zigiye iwaye twebwe nta makamyo ajaye ni hafi nga zari zigiye iwanyizo tuberenga hariyo nibayipakiye umenga ku moto hewe sinzi ahantu nakabonye tugigwe tureba munuzenya uyu ni wewe rero icantangaje kuri uyu yarapakiye imoto kwikinga ikinangaza nuko haba imoto haba ikinga byose bibujijwe byose mu bisanzwe ni warekuriwe kuharengana ngaho yari kwishira ku mutwe byose yari kubiterura na byose agashaka bari kumubangira ingata agatashira ku mutwe ikinga ahubwo kubera bitarabijya ngingo itaramara kuja mu ngiro yarabijanye burya azobihezayo byose haba ikinga haba imoto byose bizoca bisigara we ni wazogaruka wenyine aje bugabura ikigo reka dusubire nk'abasubira kubasubira ku mavideo gato tuje kunze kuri ya mariage yaratwitse wa muntu we mariage yijanye na mariage uno muntu yari arawukata kabisa kacaba
rero anakubesha uwo mugabo yaranyishe uwo umukobwa ari mu mutima wiyumviye je ndiko nishize muri place yiwe erega mu bisanzwe kandi bari basanzwe babana narakurikiranye ikiganiro bariko baramubaza bariko bararigirariza Mensi urabona ko yabinezerero kabisa ariko abantu babasore burajanye umukobwa urabizi ko ariko ukananirwa gutuvuga ati uyu muntu jewe oya agenda musupportinga kabisa big up sana nukwitabagura kunyereka na kimwe ujya munsi ni rimwe gusa none umuntu ariko araniba ni wabyumvise ni rimwe gusa ntuzobisubira kubita aramanuka no hasi abaterebuka man ego gongo iki n'umugeni yarabuze na ita umugeni yarabuze na ita ibuka naravye ku televiziyo mu Rwanda yitwa Isimbi bariko baramubaza bamusanze muhira vraiment nawe narabivuga ati jewe nindabinezererewe ibintu bijanye n'ibintu bya mwene uko mugara tukiri ngaha mu vya mariage hari akandi kantu katwitse sinzi rero aho katwikiye banze bavuga ngo amatora ya 2023 mu vyumvirize muri RDC mugasi RDC gusa nabarira mu vyumvirize abasiribateri bose barengeje imyaka 30 ntibazotora uwaraniwe guhitamo fiance ntiyasaba guhitamo president w'igihugu naye murumva ko byumvikana ntabyo joboranutse oya kuba no mu Burundi mu byumva twebwe tuzotora 2027 uzi rero Uzigaje imyaka 30 mu Burundi ho tuzofata 26 izari 26 uzi ko iyo myaka waraniwe gutora fiance mu matora nturimwo niburi amufise basi amufise tuzomureka tore abasenateri gusa aya president uzotora botora gute utazi gutora umufiance nide yakanditse tumupongeze sana ni translate tweet I think this one is not from here. Ngira ni nakajabutse kapfa mu mipaka. Mu Rwanda gutyo yego. Okay, reka tu mere nk'abasubira kuri video turabe hari video nabonye ngaha y'umuntu uzenya imodoka ngaha mukamuri Kigongo. Bene dad ibi ndabizi benshi turabizi nidushinya kuhavuga aho hantu bazitera bahuye mugabo nika naho twahavuga izi bisi turazi nyinshi aho zikorera kweri mwene yizi bwiza buyenzi Nyakabiga ruguri kw'Imana bashoferi dukunda no kuri imodoka murazikure mwibarabara kore sana banyira rikasha ziriko zirabahigira karasyo bazikure bazijane hari igihe bicara mu modoka muri bisi ukimvira ibisi nuruke oya umva ingene ari karabivunagura mu bisanzwe wicaye wabona umenga ntayiza kuja ingene avunagura ziba zita ngo yakayagiye kweli ari atari akanako kajanye n'impanuro akanimpanuro murabona ko muri no misi hamaze imisi hagwa imvura cyane abantu batwara imiduga murabe yo muri kumuca mu byondo ugende buke ntutera amazi umuntu ari umuntu aba yiviriye bwira n'agastire ya nubundi kamanze imbere nkure n'amarori mu kubivuga ukuri bantu mugendesha imiduga ugasanga ugeze ku byondo abantu urababona yego muvyeyi abantu urababona je niko hamuna ntarukije ko ivyondo rafa pass nabuzibuye ndari kumerikiyo unyatega gastire urabikugenda pole turi gwendo ngo ta usubira muhira umuntu ndamuhaye biga gusubira muhira wari wagateguye nkamwebwere mu mwakambari y'abasheri ibana gusa bikebuke karonse ibiduga noza muradutarakiriza nk'ibyondo vraiment okay karako kajanye n'impanuro ya batwara imiduga muravyumva namwe hanyuma reka turangirize kuraka anya avuga ati ngo turashobora kuba twicaranye muri bisi ngo ukajya ivyapa bitara ngo byose numeko ngo hamukaco ngo uza kumbaza ngo boss ngo hatugeze
mani je umbajije ndakubwije kuri umbajije urashaka kutere mu gutwi kandi rero niba undi shazere yadutwikira kare niba kaza ngo ingana camwishura ngo hatugeze muri ikire ahubwo yamubwira atiyo tugeze turi mu Burusiya dutera twambuka iri ni shapu cyose cyo kuba wari ibi byafata bitatu byose n'umuheko namugaje uza kuvuga kumwasamako ashobora muri bisi kaze umuntu ariko aragenda nta muri fili ariko asanga ariko arajya ibintu arakuye icya mbere icya kabiri icya gatatu muri aya mu bisanzwe kiretse no kuvuga ati ngo yo guhako n'ivyema ivyema biramuta kose ngira na chauffeur biramushikira ari na buri ku ntebe y'inyuma ariko sanga umuntu ashonje aguma mira mate gushikara hamukoro kaze barakoroye n'amate yamukoze gatuvuza ngo hatugeze ne nashire kutere mu gutu ntavye numvise naneka cyayo cabaza muri bise ninda saka namuheko kwariho nuwo hakagora ati urazi ibintu byishano ayo fuba yamugabo kare babara ati dusangire akantu bamubwiye bugapara kwigisha hama murakoze cyane mwebwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro This Week Status mubandanye kubana nacu mubandanye kutuba hafi mubandanye kudusupportinga cyane mugira subscribe utarayikora ndazi ko benshi bamaze kubikora mutarakora gire subscribe hama gire share hama muri comment turabarindiriye kugira muvuga ati aka kasitati nanje narakabonye karatwitse nawe wofisa kandi washaka kwerekana ukashireko murakoze cyane